avancerwa kwera no musi kwishuri no musi mugo ntacarazana kwere mayi nkabo none nje kwishuri gute papa sabwi ngwa mungu charazana papa chachaye ngongo iki charazana chachaye cyo umuhungu mugo yana ubu nyene urafata izo none no kuva aya masaje urazi niyo none ngira ntanyo yicaye papa ntacu wegenda genda ntacu none tagenda kuyere papa nta we yaranje ugende nta kibazo hanyuma ibindi faza kubimara mbiza rero papa none yarabu imvaho kuraki genda ntacu genda hitare kahajya kwagiye ntara ya bisi kwagiye genda hitare kwibotike we ntiwumva sawa we gahebe kiki gikozi cyo kigiye kingeza ahantu we wari mubiki wewe icaye amasaha gishika ihangane nari mu kazi kenshi we dogo we wirinde kabisa muri iyi minsi we unirinde ihangane mu minota 0 minute icaye nzoba ndagishize ku meza wegenda we kwa kwanyugire ningo gico cawe Ashe umaze yote yakute kwambara agashati chavya bivyo mugo umukozi jageze ahantu kubera giti urashobora kwibaza amasaha atarahisha icayi n'amarezo wagiye kwishura atatanira cyayi nyoye ibintu urabibona mara yanje ibintu yagize nibikigahebera ari kumukura ku kazi ntaco ntavyo ibintu nivyo mbona naco ibiki oya reka biramparanye uri umusa nibi igikombe kimwe c'icayi ni here bose kwa boss wanje general ngaha Karabaye n'umusa najyamiriye boss wanje arabuze icayi we n'igikombe kimwe gusa c'icayi we wari mubiki amugisaga aje kuryama cyaje gukora akazi ubu igikombe kimwe c'icayi wa masebo amase ni soanya kuranduka bose nyagufite ntuzenda kwereke genda ucana imbabawe ugira no mu musanka nk'umunota 15 cyane kizoba kibize weho ni kabiri vyamugutwi noje kwishwarira mu we sawa rindiye wivyo bintu mbonye intari gusubiza ngaha mu mazi yashantu wajya kumaruka mu gisaga cyo sharika murakazi bosa ngo ndasanya ntarandahisha aya boss ari cyo umuntu mugaba boss biki gihe na yagiye atanyoye cyane yagiye kubaza atanyoye cyane mengana ibindi bintu byataragize umugosi muzima araza ngo icaye ni okwihangana nta kije kintu nkeneye ni icayi gusa reka ni icayi ihangane sinari bwacana imbavu nakubwiye nticyo nkeneye niki ni icayi kubusitse kwa amazi ntacyo bimbwiye je nkeneye icayi bose neko iminsi yose mwaba mugenda munyoye ibyayo no musi nawe bananiye kwihangana kwe bose mwihangana ingo shakwe ya mana wo bose ndikunda ngomba ni icumu ingo shakwe funka Chai!